sangwa ikaze kuri mwebwe mwese muriko muradukurikirana haba ari hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse n'abari mu bihugu bitandukanye muri ano makuru twatorokanije kuri uno munsi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abasore canke abagabo binonora imitsi bagakoresha inshinge kugira ngo baganguke n'ingoga ngo barakwiye kugagabira kuko izo nshinge zishobora kubakwegera ingwara harimwo na cyane ingwara y'umutima. Mu gisata c'imyidagaduro umuririmbyi wo mu gihugu kibanyi c'u Rwanda Itayiwacu Brice baje ku izina rya Brice Melody yasesekaye hano mu gihugu cyacu c'u Burundi aho aje guteramisha abarundi mu biteramo azokora by'imisi ibiri. Reka ndabaha ikaze mu kanya nidonido ryano makuru. Ndasubiye kuba ikaze kuri mwebwe mwese muriko murakurikirana imbonesha kure yanyu BTV Burundi muri ano makuru twabatororokanije kuri uno musi. Abantu 10,000 nibo baraba amafoto yaramanitswe ku kibanza citiriwe ukwikukira ku musi ayo mafoto akaba yaramaze ikiringo c'amezi 2 amanitswe aho kuri ico kibanza kiri hano mu gisagara ca Bujumbura. Ni nkuru ya mugenzi wacu Raymond Prospere niyo nkuru. Kuri no 31 Nyakanga niho hasozegwa ihayanishwa ry'amafoto mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 60 yo kwikukira. Laurent Rugero umuyobozi nshingwa bikorwa bikumenyesha makuru imbere ari mu batunganije ico gikorwa ngo barashimishwa n'ingene cagenze. Turashimishwa gose ingene vyagenze kubera ko ukubona yuko ikorwa twakoze cagize akamaro tubirabira ubwa mbere ho ku bantu baje kuraba ano mashusho. Ibiharuro twagiye turatororokanya vyerekana yuko hari abantu hagati y'amajana 8 n'igihumbi bagiye baraca kuri ano mafoto baraba ku munsi urumva biduha igiharuro kiri hagati cababa abantu 50 bagiye baraba amasanamu ari ngaha. Hanyuma kino gikorwa cari kifise intumbero yo gutuma abarundi canke abaravye ano masanamu bakanguka bakagira kwiyumvira kubijanye no kwikukira. Ico gikorwa ntikizogarukira kuri uno mwaka gusa kuko kizobandanya no mu yindi myaka mugabo gisa ukundi. Mugabo ku mwaka kurikira turashobora gufata ubundi buryo, turashobora gufata umuziki, turashobora gufata tukagira nk'ireresi canke tugakora icese kijanye no gutuma abantu biyumvira ivyo kwikukira. Byose bizovana n'uburyo buzoba buhari hama bizovana kandi n'ingene indinganizo zacu zimeze. Nayo ubundi hanyuma ikindi nagomba gushimikira ko kandi nuko nivyo ano masanamu aramanitse hano mugabo hazosohoka igitabo kirimwo amasanamu yose. Iryo hayanishwa ry'amafoto yaramaze amezi 2 amanitse ku kibanza citiriwe ukwikukira mu gisagara ca Bujumbura ryateguwe n'ikimenyesha makuru imbere hamwe n'urunani kuziko bafashijwe n'ifashanya rya leta ya Swiss. Prospere niyo nkuru urakeneye kuri iyo nkuru wadutohoreje. Abagabo canke imisore binonora imitsi bakitera inshinge kugira ngo baganguke n'ingoga ngo bakwiye kumenya ko ivyo miti ishobora kubagirira ingaruka mbi na cyane ko bashobora kugwara ingwara y'umutima bivugwa na muganga Wiri Hatungimana. Reka tumukurikire. Bijya ibintu abantu baba sportif bakunda gufata kugira bibongerereze inkomezi. Bijya abantu bakunda kuja muri fitness kugira bagira amaboko manini kenshi bakunda kubigira kubera abantu bababone apare guterura ivyuma kugira sport haro n'ibindi ivyo binini banwa canke inshinge bitera zirafise ingaruka mbi ku magara y'umuntu. Icambere mu ngaruka bikunda kugira ikibazo c'umutima canke kubera ari miti sont des produits chimiques kandi n'ama hormone kenshi abantu bafashe ijya miti baragwara cancer du foie. Kindi biragira ingaruka ku bihimba vyose bakagira cyo twita ama trouble d'humeur du comportement bakaba abantu bari aggressive. Nobwira abo bantu babifata biri danger bimeze nabi kubifata yuko bohagarikiraho hama bakagira sport uko bibwirizwa mu buryo umuntu abagirisha sport yaberetse.
ikimazi ngo gihabwa umuntu aba yabuze uwiwe kugira bamusahirize mu gihe aba agandaye, ngo bikaba ari bimwe mu vyerekana ko abantu bagirana ubuntu. Ivyo bivugwa n'umukurambere Adolphe Ntibasharira. Reka tumukurikire. Ikimazi umuntu yabuze. Ikimazi rero ni ikintu kiza nko kumuvuga kumuba hafi. Akamaro kacu rero ni ikintu kimufata mu mugongo. Ubu iyo uvuze ikimazi amafaranga ugashira mu kabahasha cyangwa ukamupfumbatisha, aho gafaranga agatuma vya bindi adashobora gukora kubera atanguvu afise. Ikimazi abateza kugitanga, si itegeko gutanga ikimazi. Urumva nkaje ugira wewe uvuga uti turasangiye umubabaro. Ko musangiye umubabaro rero wewe ntubabaye nkawe we byashike buno nyene, mugabo nawe urababaye kutagitanga nako rero. Kandi ubishobora ntugitanga, ni wa mutima mubi, ni wa muntu ntangurikiza izindi zibamo, mugo nawe udahojeje abandi nawe ntibazoguhoza. Nk'ubu umuntu yaraguhaye ikimazi bikagushikira ugasanga ntiyakurengutse ko n'umunsi n'umwe, hanyuma rero muhuye uzi yuko ari umuntu yifise ko ngashaka no gutanziye ku rubanza uja muri sentare kuburana, oya mugabo abakugaye narakumariye urubanza ntiwarumariye, urumva ntiwanyeretse ubugenzi bwawe, naho ntugira inzigo bigasubira kukugora. Ndaza mugabo sinzani ingufu nka zimwe noza niyo nanje userukako. Abaririmbyi bagitangura umwuga wo kuririmba ngo bakwiye kureka kwidogera abamenyesha makuru ko batavuza imiziki yabo, ngo ariko bagashira ingufu mu byo bakora, na cyane cyane kugira bakore vyiza ndetse ngo ibikorwa byabo vyivugire. Ivyo bivugwa na Alenova Irambona arongoye ishirahamwe ry'abamenyesha makuru b'imico n'akaranga. Ni muri mugenzi wacu Rafael Nyanto. Ishirahamwe ry'abamenyesha makuru b'imico kama n'akaranga mu Burundi ntibabona ko abaririmbyi bagitangura ko bataronka ikibanza gikomeye mu kumenyekanisha indirimbo zabo, nk'uko bivugwa na Irambona Alenova asanzwe arongoye iryo shirahamwe. Ntitubibona uko kuko abo bavuga ko ari upcoming bo badatera imbere kubera ko badahabwa promotion. Sinovuga ko ari byo kuko muri abo upcoming hariho abo tuzi bateye imbere bamenyekanye, mu ba legend bamaze imyaka myinshi, hari abo tuzi imbere batashye ku rugero rwabo upcoming. Umumenyesha makuru akaba yagize nico asaba abaririmbyi bagitangura. Novuga rero nti hari ibintu byinshi byoba bituma mu by'ukuru umuririmbyi canke uwundi yaba uwitwa upcoming yaba uwitwa mu legend adashobora gushika ku rugezo yoba yifuza. Hariho rero indero, discipline, hariho n'ingene nawe yigurisha branding, hakaba mbere n'ibikorwa vyiwe bimeze gute. Twagerageje kurondera abaririmbyi bita aba underground canke bagitangura umwuga wabo wo kuririmba, ariko ntibashimye kuvugira kuri mikro zacu, naho baguma bashimangira ko bataronse ikibanza kibereye mu kumenyekanisha ibikorwa vyabo. Rafael Nyandwi nawe urakenuye. Umuririmbyi wo mu gihugu kibanye cy'u Rwanda Itaiwacu Brice, benshi bazi ku izina rya Brice Melody, yashitse hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ahaje guteramisha abarundi mu biteramo by'imisi ibiri yabateguriye, ahanatumirira abakunzi b'umuziki kuzovyitabirira kugira ngo azobanezereze ngo kuko yaravyiteguriye. Reka dukurikirane Itaiwacu Brice. Tambutse ariko turayishimiye umunsi bibaye, urabona ko n'ikirere cyabyemeye, rero hagiye gushya. Ikintu cya mbere bakwitega nuko nateguye uru rugendo neza kandi narabiteguye cyane bihagije. Urumva icyo gihe cyose bitakunze nabaga niteguye, rero ibigiye kuba ni ibitangaza. Nashishikariza umuntu wese ukunda umuziki w'umurundi cyangwa se n'umuziki nyarwanda n'umuziki w'umunyafrika muri rusange ko atazabura aho hantu kubera ko twabyiteguye neza. Akabari nayo nkuru isozereye ko amakuru yacu uyu no munsi. Reka ndabashimire mwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana imbonesha kure ya BTV Burundi. Shimire bagenzanje bakora ibishoboka byose kugira ngo amakuru abashikire atankomanzi. Shimire Peniera Kaze Mwami yarayahagarariye, nibagiye gushimira abari mu binga bw'ibyuma. Ndabipfurize kubandanya mukurikirana ibiganiro bya bica kumbonesha kure ya BTV Burundi. Umukama abazigama.